twame tuyiha icubahiro uko bukeye uko bwije, ntibikabeho kwibura icubahiro, kandi ukiriho wame uyishima uyihimbaza, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ati abantu bazima nibo bashoboye guhimbaza Imana. Nawe niba ukiri mu bantu bazima wame uyihimbaza uyiha icubahiro. Ni Imana ikwiye amashimwe n'icubahiro, Imana ikwiye guhimbaza, Imana ikwiye gutazirwa uko bukeye uko bwije. Nino zaburi irabitubwira neza, twame duhimbaza Imana uko bukeye uko bwije. Muri kumwe n'uwitwa Niyorugira Gedeon abakunda cyane kandi abubaha. Imbere ya byose turasubiye kubanza gushimira wewe wabanje wamaze gushonda subscribe, wemeye kubana nacu kino chaîne ya YouTube. Imana irushirize kuhaguhezagirira, kandi Imana irushirize kukugwanirira, Imana irushirize kugutsindanishiriza, Imana irushirize kuba hafi uko bukeye uko bwije, uyambaje yame kumva. Ico dusabwa ni kwama tuyigorokera uko bukeye uko bwije, wame ukora ivyiza uko bukeye uko bwije, Imana yo izobandanya kuba hafi. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye guhabwa icubahiro. Aho uri hose, ivyo urimo byose, wame wibuka ushima no gukengurukira Imana. Niyo itubeshejeho kugera ino sana kano kanya. Nta kintu na kimwe wewe wakoze n'ubuntu bwayo. Hari ingwara zaraguteye zitandukanye, ariko Imana irakugwanirira. Icubahiro kibandanye guhabwa Imana kugira kandi aho uri hose wame wibuka ushima ukengurukira Imana. Kubona igishobora kuvuga umenye ko ari kubw'ubuntu bw'Imana. Kubona igishobora kugendagenda hano kw'inosi umenye ko ari kubera ubushobozi bw'Imana. Ico ukora cose wame wibuka yuko ugikora kubw'ubuntu bw'Imana. Nanje ndashima imbere ya byose ndakenguruka Imana ukuntu ari inyitayeho, ukuntu ari igenda ingwanirira, ukuntu ari igenda intsindanishiriza no kugera ino sana kano kanya kuba ukinyumva n'ubuntu bwayo. Nayo mpamvu ndi ngaha ndiko ndashima nkenguruka. Twaciye muri vyinshi ariko twagume tubona kugira neza kw'Imana. Twaciye mu bintu byinshi bitandukanye ariko twagiye tubona inkomezi z'Imana, twagiye tubona kuzigamwa n'Imana. Nayo mpamvu turi ngaha dushima dukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Ni Imana dukunda, ni Imana twitayeho, ico tuyisavye irakiduha, ibitaraduha navyo tuba twiteze uko isaha n'umwanya igeze ishobora kubiduha. Ntavyo kwiganyira, aho uri hose wumve utokwiganyira, wumve wohamagarirwa kwama ushima ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Ibibazo hano mw'ino si ni vyinshi, ni vyinshi cane biza bikurondera, ariko umenye ko Imana igukunda kandi Imana ikwitayeho, Imana yama ikugwanirira uko bukeye uko bwije. Tutagiye muri vyinshi, reka dusangire ino zaburi hama ubone kubandanya imirimo uriko. Fata kano kanya dusangire ino zaburi y'106. Ni zaburi nziza cane, turasoma imirongo mikeya ariko mpwemu w'Imana abandanye ayigusobanuza, agutahuza no majambo ubone nawe gufata ingingo. Haravuga ati nimushime Uhoraho. Zaburi igice c'106, zaburi y'106 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ati nimushime Uhoraho yuko ari mwiza, ko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ninde yoshobora kudondora ibikorwa bikomeye Uhoraho yakoze, canke kwerekana ishimwe ryiwe ryose? Wumvise umuhigwe? Sinzi ko twari turi kumwe, sinzi ko wumvise umuntu ahiriwe. Ati umuhigwe n'uyu n'uyu, umuntu yitondera ivyagezwe akama abirimbura ku murango no mw'ijoro. Uwo niwe muhigwe. Nawe ndakwifurije kuba umuhigwe. Aho uri hose wame ushima Imana. Umurongo wa mbere niwe kwatubwira ati nimushime Uhoraho yuko ari mwiza, ko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Naho kwiyumvira ivyo imaze kugukorera, uca ubona ko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Wame wibuka ivyo Imana yagukoreye, wame wibuka ukugira neza kwayo, kugira ngo nawe ubone kuyishima no kuyihimbaza no kuyiha icubahiro. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho, Imana irushizeho kukugwanirira mu vyo ugenda ucamwo. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye gushigwa hejuru.
mugire ibihe vyiza. Mwari kumwe na Niyorugira Gedeon, abakunda kandi abubaha. Mubandanye guhezagirwa n'ibica ngaha kwino shene ya YouTube, kuko iyi shene ya YouTube Imana yayibashiriyeho kugira ngo wame uharonkera ibigufasha mu rugendo rwo kuja mw'ijuru, canke mu buryo bwo kwiteza imbere ukiri hano mw'ino si. Wame wibuka gukora ivyo ukora vyose, usenga Imana uvuga ati Imana hezagira ibikorwa vy'amaboko yanje, kandi Imana izobikora ishoboye vyose. Imana ikugirire neza, ikwiteho, irushizeho kukugwanirira no kukuba hafi. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ribandanye guhabwa icubahiro. Mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe.